Imuhira we, imuhira we, imuhira ni heza, ni heza. Urashaka kuva amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, gana Imuhira Studio. Umva ntumangende jewe ikintu ndamuzi ko kwanza cambere nuko duhora duhurira ahantu afise indobo akambwira ko iri mwinjya iyo ndobo. Jewe rero nanifuza kumubaza iyo ndobo aho ariko arayijana, niyo mpamvu yegana mwise ntumangende. Ndazi guteka ibintu byose ubu nta kintu ntazi guteka na boss ndibaza ari. Nirihe banga wo ukoresha mu gukora isosi? Ibanga nkoresha mu gukora isosi. Kuko ubu ibintu byose ndibaza ndabizi. Ko jewe ku bintu by'iki isosi. Nzi ibintu byinshi n'ubundi bwoko bw'amasosi menshi. Bw'amasosi menshi. Ushaka kumenya akwiye kundondera ahantu hose mperereye nkamukora isosi kuko nanjye ndabizi byose kabisa. No gukora isosi ngo katishe mukanga. Munyuma ndaronka amahera menshi nyene ndatera imbere. Mvuye muri kakazi. Ibana ndagura na pere nyene. Hama ndaba umushoferi. Turabaramukije bakunzi y'Imuhira Studio. Mwe mukurikirana chaîne yacu kuri YouTube, turabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe. Na utarakora subscribe wayikora kugira ngo tubane mu biganiro byose tubagezaho. Nkuko bisanzwe rero kuri iyi TV yacu dora tubazanira ibiganiro bitandukanye. Kuri uyu munsi murabona abasore batatu bicaye imbere ya kamera y'Imuhira Studio tugira tuyage na uyu munsi. N'abaganga mu bisanzwe bavura maestoma. Nibo twifuje kuganira nabo kugira ngo tumve byinshi bikorerwa mu gikoni n'ubuzima bwaho kuntu byifashe. Baratubwira byinshi kabisa n'ukuntu babikora. Hama reka batubari amazina yabo tugenda utubwira izina ryawe. Jean Dodi. Ndibaza Jean Dodi uyu mubona arafise na permis ngaha. Arafise permis yayikuye mu gikoni, aranyonga n'umuduga, niwe mu boss wabo bicaye aho impande. Niyo mpamvu rero aratubwira ubuhamya bwinshi n'ukuntu yabigezeho. Twagiye nawe ujya n'intumangende mugabo natubwira andi mazina yiwe. N'intumangende niryo twamubatije gusa. Jewe nsanzwe nitwa Nyandamazi. Hama uyundi cyane ko Nkorerimana Boaz. Nkorerimana Boaz. Uva mu yihe ntara? Kimba muri Kayanza. Kayanza. Baje mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi. Nawe. Kimba ngaho mu Cibitoke cya Rugombo. Cya Rugombo. Mugabo wakurenga mu gisagara. Wakurenga mu gisagara kabisa. Okay, sa. Ama rero ibyo tugira tuyage nta bindi nibijanye n'akazi kanyu. Reka dutangure kuri Jean Dodi atubarire kuntu yabaye mu boss, kuntu afise abakozi nawe asigaye akoresha. Hama abandi baca batubarira nyine ibijanye no mu gikoni ko biba bimeze n'akazi ko mu gikoni. Je naratanguye nyine akazi ko mu gikoni ndagakora. Ariko niko nashikiyemo. Nta n'ibindi nigeze nkora.
iyo kazi nyene nashitse nkora ndagakora nyene ndagakora kuko narakunda akazi cyane bapfa ko nkoze nyene bampa ivyo nkora nyene nkabikora neza nyene babishima mu nyuma ndaronka amahera menshi nyene ndatera imbere mvuye muri ka kazi bana ndagura na peremi nyene hama ndaba umushoferi ndakavamo ho guteka nyene ko mu gikoni ndakavuyemo mu nyuma ahubwo niho nanje naca ndonka abakozi nkoresha mu gikoni nateye imbere nyene mbona narose amafaranga hanyuma kugira ndonke nanje aboza kunkorera kugira ngo nkore nakazi neza no banjejwe nyene nk'igishoferi hanyuma ca ndaronka nabo abakozi banje nyene mubona ngaha ubu nibo bankora nyene mu gikoni gusa kirazira kugaya akazi nizo manono hana abandi bantu kirazira kugaya akazi gakora uko nyene kuko araguteza imbere no bware akabari gato agushira imbere nyene mu bikorwa ngaka nyene nagaperemi nyene nagakuyemo nyene fresh pilot nyene danyonga kabisa imodoka ubu natashe nyene ndabakoze byo barimwo none ibanga ni irihe wakoresheje mu gikoni kugira ngo ivyo utetse babikunde jibanga nakoresheje mu gikoni nagumye nkurikirana ibintu byo guteka nyene ndabimenya uko nari natanga atana kimwe nzi gikoni takira kimwe nzi nyene ndabimenya ndabira ku bandi bimwe hama nkaza shiramo gasoke nyene kamwe nyene ndabira boss nyene bikabaryohera bakabikunda gose ugakora isosi imeze neza isosi imeze neza fresh nyene bakatisha nyene n'imbugita nyene bashize ku meza boss none iyo isosi bakatisha imbugita iyo bari isosi niba ari isosi nyene bari nasi bayita isosi nasi none abandi bose barayitse niyo mpamvu rero bace baguha amahera menshi urakore ucuratera imbere nawe ndagura nyene n'akantu nyene hama guteka wavyigiye he guteka je ahantu guteka navyigiye ni ngaha nyene mu gisagara hari ishure wagiyemo uri ishure nyene narize birankamani narize kweri vyarase nyene konumenga narambiwe n'ishure byo guteka nyine wizi byo guteka yaragiye kwiga nyene ibintu nyene bisanzwe nyene byo mu ishuri biharuro ikirundi birakunanira birandambiye man Numvise bindambiye kwereca mpitamo kuza kurava ubundi buzima nyene Ate nyene ndonkera mu buzi nyene bw'igikoni nyene turatera imbere wagikoze imyaka ingahe nagikoze imyaka nk'ine gusa nakora mbika mane ukora ubika mbika nyene mbika ibana ko navuga ati je makashitse guco nipfuza nashaka peremi kwere yamba umushoferi hama ntumangende umva ntumangende jewe ikintu ndamuzi ko kwanza ca mbere nuko duhora duhurira ahantu afise indobo akambwira ko iri mwinjya iyo ndobo jewe rero nanifuza kumubaza iyo ndobo aho ariko arayijana niyo mpamvu yegana mwise ntumangende kubera twahora duhura akambwira ngo kandi tubana mu gipangu nambarire rero aho ntumangende aho aba ariko araje mu bisanzwe rero jewe mu bisanzwe nkora akazi ko mu gikoni kuba rero nkora akazi ko mu gikoni hari abakozi bari ku mabotike nyene dusangiye akazi gusa bo bari ku mabotike uyu niwe mu boss wanyu uyu niwe boss wanje ufise n'abandi ba boss ndamwubaha cyane ndamwubaha cyane ni kuvuga rero oya gusa sifise abandi ba boss wanyawe nemera n'uyu kuko abo bandi nabo nubwo bari mu mabotike abakozi nkanje sasa rero iyo hageze amasaha yo kufungurira ni kujya kwa kundi twahuye cantora twatudobo twanje mu maboko abiri kujya nkora nka kujya kwa zijya bisi zijya bisi zivuga ati bire kotebu mba natransfer nyene kugira ngo abantu bagume bamerewe neza ndabizi neza ndabikora neza tangorane na boss wanje ngunga ndazi nawe batangora warateka neza biranjohera sana bijya mu bihugu bitembere ngira bavyita marivrezo bijya biriho urumva nonga mu gisagara rero ndibaza n'abashaka kugutuma bo gutuma ukabatekera ukabashira injyaho baba baherereye urumva rero ni iterambere iryo naryo ni iterambere ryo mu gikoni nubwo tuba twifuza kabisa ntangorane wanje je nyene nitwa ntumangende kabisa hama rero uwo mushinga ntawe uri iruhande kwawe rero atubarire ibyo akora mu gikoni kabisa ko bisanzwe cyera akazi iki kiboyi ndakakunda gose ko je nahereye mu kazi ko kudandaza amaji
aho tuntu twa amaji badandaza ku mabotike mu batubona tw'idifu naradukoroga nadukoroga ndadushira mu nzu nyawo mudu aho ducupa tuva mu energy utugo fresh tujya batanyine bajeje kumwa nje natemba nkaduhiga waratugura none oya niko nahiga ngeze aho batudanaza nahiga tuguyo nabuze cyo wanje nkarongera nkanshira muri firigo nkadutembereza mu ibarabara nkagenda ronka ayo kurya nkasha ntaha ubuzima buragoye utwo tujitwa ananiye eba ndanaza amazi nava amazi nkashira mu ducupa kudukinje mu batubana tuva dutoya nkashashira muri firigo njana nko ku masoko mu Kinindo Kanyosha Kotebu Vire hose nagenda nayo mirakipakiza kubuzima buragoye ndadanaza amazi kweri amazi asanzwe kabisa ukadandaza gute kandi amabomba muhira baba bayafise urumva abeshi nko ku masoko amabomba tabegereye je nanje njanye amazi akanye none wajana na frigo oya nafata ubukinjira nongereye nshira nko mu ndobo nkagenda ku masoko nkababwira ati amazi akanye none ntiwashikayo yashushe none oya naripakiza kugira nyene kugira nshike atarashuha n'ivy'amazi kweli ubuzima buragoye byarase nadandaza ibiyoba iyo nabidandaza byose biranka ntangwa ari gukora akazi k'ikiboyi niho natanguye guteka rero nateka nyene isosi kweli isosi imeze gute nashura nko guteka isosi ibiharage isosi ubona isosi indagara isosi ziri bwoko bwinshi sine kwibona zidondo isosi ziri bwoko bwinshi gukora isosi neza mugabo kubera nahereye mu kazi ko gutembereza ibintu bigaca binanira niho rero nashambye negera ababizi nakorera umumama nawene yaranyirukanye kwa ntazi guteka cyambona umusore niho watanguriye guteka ko umumama burya niho natembeye nkuko ucamuha n'umushoferi ndamuhagarika nyamushoferi afite umutima mwiza kabisa ni nawe ubimubona ngaho imbere yanje niho yaciye ambaza ati wowe umeze gute namubwiye ngo anefise acarandangira akazi ampaye akazi ashandangira akazi mbere asanga niwe ndiko ndakorera umbosi nawe rero kubera nawe ni atera inkuru kabisa yari aratuyagisha twiga bakozi kuko nta mutima mubi afise niho nasanze no muhungu usanga boss nawe ufata neza kuri bisanzwe kuko nawe ni ubuzima yabuciye mu bugoyi ure nanje ndazi guteka ibintu byose ubu nta kintu ntazi guteka na boss ndibaza ari nirihe banga wo ukoresha mu gukora isosi ibanga nkoresha mu gukora isosi kuko ubu ibintu byose ndibaza ndabizi kuko jewe ku bintu by'iki isosi nzi ibintu byinshi n'ubundi bwoko bw'amasosi menshi ushaka kumenya akwiye kundondera ahantu hose mperereye nkamukora isosi kuko nanjye ndabizi byose kabisa no gukora isosi ukatisha umupanga isosi ukatisha umupanga okay hama isosi y'ibiharage ushobora kuyikora byose nta gukora kuko isosi yage no igutegwa neza kuyinsaba ibiharage nkayishira nkaho samukanye tuyinkorera turabe ndabereke abakurikirana TV yacu okay musanzwe hoho bituma akazi ko mu gikoni bisanzwe sinovuga yuko ari kabi ko ni keza kuko iyo ugakoranye ishaka kagufasha bosi nawe biteruri Abana yuko byari bikuzigiranisha byari kuzigira renda na bosi nawe abatayo yarageze sha bose warabafata nabi atangiye kudufata nabi ni bya bindi rena yuko ndavuga nta nabi ni hamwe umukozi atumva iyo ikintu mukosoye abamukozi ngorane kabisa ni bya bindi rero nimwe na yuko ndavuga umubosi iyo dukoresha muri bino buno buzi bwo mu gikoni musanzwe sinovuga ko bumeze nabi kubera ko budufasha gushika kuco wagambiriye gushikako ni kuvuga rero bisaba ukorana ubwenge ukorana ishaka ntuje muri za ngeso mbi zimwe usanga hirya no hino wagiye mu busambanyi wagiye mu biki uburekwe ko ufise icyo ugambiriye kugira ngo nawe utere intambwe
uhindura akazi nkuko nawe yatubwiye mu kuduha akazi yuko yahereye mu ibi nyene nubona dufata nabi yahereye mu ibi nyene aratera intambwe urabona uko asigaye ari umushoferi naje rero niyo ntego mfise kandi ndazi nzoyishikako Imana niyishoboye byose nzobishikako kabisa nayo ndi hoho rero ico nobwira abantu bakiri ushaka cyo mu boss yashitse ko nawe sha none wowe wari utubishikako kora mwana kora gukora nyene bashaka cuka nk'ivyo warose kora sha ubanza gukora ni nguvu boss ashaka shira mwishaka ereka se kandi ntanzorongora ntararongora mu boss ntararongora akunda amahera gose none birashika boss wanyu akabafasha gukora imirimo imwe n'imwe oya ubu aragara ega ni hataye kubera yarateye intambwe niyo cyera ko mu boss aja mu gikoni ndabafasha tuntu nyene dusanzwe tworoshe gukora hari ivyo nabonye ibigori mwarako muragira hariya none bijya bigori mu bikoze iki ibi bigori ibyo bigori mu bisanzwe hoho kubera ko urabona n'intete agenda araduha amahera tukagenda tukabitana urabona ko nayo namaze no kubikaranga ngira nivyo wibonera namaze kubikaranga araduha amahera tukagenda tukabizana mu bisanzwe babigurwa 1000 ku kilo 1000 ku kilo urabona n'ibigori byiza cyane naho urabibona nkibi aha mu gacu bikaranga kuko mwabizigije none oya ntibyazigiye habujya niyo bugari buryoha bukanywa n'amazi menshi kabisa n'ibito bashireho n'amavuta oya umunyu ashakunyo niyo bagashira mu gake nyene ntangorane mu gake ntangorane mugapana mwinshi cyane gusa mugabe mu bisanzwe hoho n'amavuta ushaka wayashiramwo uri kura hajya ugomba gucuka kubusonga ariko ntushiramwo amamesa oya abombote n'umuntu nyene bavyumva nawe atakaze afise ataburamba afise mu kazi ufata udukoto keya bashira amapana byinshi nkuko mbengo karanze biharage hamanye ukagira ubwo bugaro usanga buryoshe cyane usanga buryoshe cyane kabisa usanga buryoshe na boss yarabizi ntari byarana nibwajya nubwo yabikoreye byose cyane rero ubwa ibigori usanga buryoshe cyane ubona ubu nabucumvye ubu ndabucumba neza hamwe bose abumanyuza umupanga none kubera iki abakozi benshi n'ababose banyu usanga mukunda ibintu vyirengarenga kubera iki mubiteka buri munsi rengarenga ntuzi mu gagara kw'isosi yawe kw'inyama yawe rengarenga turaryoshe cyane rengarenga niyo mugira inyama ubumye nta bintu by'imitahe miremire kuko urabona ko ubuzima bwazimbye nta mubyemera cyo kuza turajya ibintu bizimbye none hatari ibintu by'amafaranga biragoye byuka urabona ko n'igitoro gitera kiduga umuntu ashobora igitoro mwarakijya igitoro oya ntitwakijya mwarakinwa amafaranga twakirondeza amafaranga kudafise igitoro nta kintu ushobora gushika ko ufise nk'icuma c'imoteri none wumva woshika kuki none ntiwoheza umukozi umwe akazi k'ubushoferi wowe ukirirwa wiryamenga nibyo ukunda kweri bashobora kuguma bantekera two kurya ari abakozi babimwe agakora isuku ubundi agakora mu gikoni twumva biragoye bashobora kuba igishoferi barakimenyera babanze kwanza bamenyera ubuzima bace mu buzima nyene bamenye bace ubwenge nyene fresh hama nyene umuntu abone kuborogana bati none mubona byo gukunda ko mwaja mu gishoferi hanyuma nkabashirayo kweri urumva ni haragira banze barondera ubuzima nyene bakamiriki n'abadukoresha kivumbi na yaje aya nagi aho yagowe reka ya mugabo se nitukumenyereye ni mumenyeresha sago ngo byanje kwa wanda biganiriza nyene ucumenga turavukana si urabyirukana none uzana oya ni byana byiza cyane ndabikunda ndabikunda dukorana neza ico nyene barakinkorera neza cyo gituma ndavyemera waho nk'iki cyamaze guhimba imisosi ni imisosi igumaki misosi kiguma kijya hajya usanga banza kujya mbere yuko agushikiriza injya mu gikoni bantu ivyo usanga baza gukura ko ivyiwe Jesse ibyo nabyo menya kuri imbere yo kuvyumviriza sindamubesha mbanza imbere yuko abijya je mwana abihinze wabihimbye erega abakozi bafite umugambi wo kujya gusa n'amafaranga nibashana imbere umugambi ni ukujya nuwo kujya byonyene cyo gituma bacubwenge baratevye kigituma ndamubwiye yuko imbere yo kujya agiye kwa nyine azi ko
igihe yagikora nawe yabanza nawe niko yarameze boss nawe niko yarameze arabizi ubuzima bw'ikiboyi buragoye cyane n'ibyo nanjye nta n'ibyo ndabahora kweri ko yasanzwe ndabizi biragoye cyane gusa kubona batushiriye ku meza kweri nta ngorane n'imwe nta bindi by'ibyo sinkurikirana ngo bagize ibi biriya yadra kwinjira mu buzima bw'abakozi umukozi wabo n'ubusanzwe hama rero urumva amasosi murazi kuyakora mwese ubakeneye uca baronderera ngaha nyine Asha nanje ndamaze kumviriza amasosi yanyu kweri araryoshe vraiment ni sawa gusa nyine mwaze kuvuga ibanga mukoresha uzovuga ngo goshe ushashura ari nindi banga byakaze twisigarije yamusanzwe cyangwa umuntu avuye nko ruguru n'uzotwumva ahantu hose kugira azobaronde atazi no mu gisagara azi banga byakaze kubera ko burya ntavuga byose nk'ukuraga ni nka kujya ubona na burasera atawuramenya umwambira akoresha muri burasera atawuramenya umwambiro bakoresha kugira ngo bamwigane nabyo baba baramwiganye mu urabona mu umwe ku mubumbe kabisa Okay, sawa rero murakoze. Sawa.